nomero zo hepfo n'amajana 247. Abaheburayo igice rimwe ku murongo w'indwi, dusome mu izina rya Yesu. Kandi ivyo abamarayika yarabivuze, iti hindura abamarayika bayo imiyaga, abasavyi bayo ibahindura imbeya z'iki. Amen. Ni ijambo Yesu abahezagira. Ni Yesu Kristo Umunyanazareti yadutumiye mbega. Abemera ko batumiwe. Amen. Yadutumiriye misyo zibiri. Cyambere, yadutumiye ngo iduhindure abana biki twihanye ibyaha. Sa icya kabiri, yadutumiye ngo duhinduke imbeya ziki z'umuriro. Aba baheburayo wabandikiye niyisinye ko mugabo uri kuraraba ikicete bandikiwe, kuko bari barasabagiye basabagijwe n'ibihe, kuko navyo birashoboka abantu bagasanzazwa n'ibihe. Sa nawe uri hano ugashikirwa n'igihe, namwe harimo agashikirwa n'igihe, na Pasiteri Mbega na Muririnzi na Santarari n'umucuraranzi, kubera igihe barimo bategerezwa guhindurwa, kuko badahinduwe igihe cogira gute cobahita. Byasaba bahindurwe imbeya ziki z'umuriro. Imana ivuga ku bantu babiri, abamarayika ukwabo, abasavyi b'Imana nabo ukwabo. Abasavyi b'Imana Shaduraka, Meshaki na Abedunego bashikiwe n'igihe umwami Nebukadineza agerako batererwa mu itanure ry'umuriro uhinda, simvuga vyinshi baciye. Mugabo akibatera igitsure bacemanga ubwa mbere, bakaya gusenga igishushanyo c'idura umwami yahagaritse, aho nyene hari cari cinjiye muri bo. Imana ishiravyivura ati murabanje ko muhagaze neza. Igitsure c'umwami kije, barasubira barahagarara ntibatetemera ati n'ubu murabanje meze neza. Umuriro barawukomanya, barakomeza. Babatereyeyo basanga nabo bahindutse imbeya ziki i Yerusalemu. Yesu amaze kuzuka yirasa abigishwa iminsi 40, ababwira ijambo ry'Imana, abungura ubwenge ngo batahura ivyanditswe, abasezeranya kuja i Yerusalemu barindirire mu gisagara. Mwama mukavuga ngo nukurindirira aho mu muci, barindirira hehe? Uhoraho Yesu na mpemu yera isa iragera, haza iminsi 10 basenga bafise umutima ugize gute, bihanye ibyaha n'akaha. Mwema aramanuka, yamanutse mu bimenyetso bibiri bidasa. Ikimenyetso ca mbere igihinda cumvikana muho bari. Ikimenyetso kigira kabiri ngo bose baboneka ko ibirimi vyiki, ngo bibajako umwe barabanye babona umuriro. Ikitugiriye nabi iminsi turabanye tubona ubwoko, turabanye tubona mu mubiri, umugore araho ari mwiza. Turabanye turabana mu mubiri, yarangiriye nabi. Turabana mu mubiri ngo ujyaravyono. Turabana mu mubiri ngo nawe nta bwenge afise, ariko turabanye tukabona umuriro tuhagurutse ibiremo. Rabana mu mpemu, nturamurabe kongere kuko uramuzi, murabe mu mpemu urabe ko ari cari karakumarira.
hajya muri university urabe ko aricara kumarira, mwida association muri kumwe urabe ko aricara kumarira. Niwabona ari mu muriro umukurikira, niwabona ari muri indi haga umureke, kuko barabanye bakabona umuriro bavuze ati Andereya turagumana, Matayo turagumana, ubushobozi buraza. Bararabana aho nta n'umwe aravuga, baracarabana gusa babona umuriro. Atabubona Petero, atabubona Yohana ngo yagiriye nabi, yagize ibi, babona umuriro, babona umuriro, babona umuriro, babona umuriro, bose babona umuriro. Nta kindi babona, nta moko, nta shari, nta nzigo, nta keba, bahuza umutima n'iki. Bahejeje ibyo baca bavuga indimi. Uko mpemu abahaye kugira gute? Yabibipfurije. Vuga indimi. Ikigihe rero Pentekote y'uno munsi yayoberanye indimi. Indimi twatanguranye sizo turimo. Indimi uko mpemu abahaye kugira gute? Bose buzuzwa mpemu nde? Rashara baragide bonze. Hano ngo basavye bayo ibahindura imezi iki? Abasavye b'Imana nzima, abasavyi hariho igihe kiri imbere, hariho umwizura imbere. Nimwe nk'ibi bintu bijya kutwononera biriko biradabana n'ishengero. Abantu b'Imana binyegeje bari mu muriro, haguruka mwibanga, mukome induru, muvyange. Erega dufise ububasha, turiki kira cy'abadayimoni. Erega umuriro uri muri twebwe, ninda tunyobeke nawe unyobeke, turiki gisagara, turira. Erega turira, hariho ivyegeza kupembeni vyavuye ikuzimu, vyazikurutse vyo mwijima. Uwanyemera tugaturira. Ikibiriti kiriho. Tangura ndagutangurire. Ntangurira cyane. Rasa hajya ahari morasa. Rasa ikiriragishe, ibisigo bishe, ibyatwikurikije bishe, ikanisa itomoke, abarozi batwikurikije bafata. Izina ryanjye rasa none, rasa mu buryo bw'intebe, rasa wuzuye imbaraga z'Imana. Iki kibira abadayimoni bazanye mu ishengero, ikibira cy'inzigo, ikibira cy'ishari, ikibira cy'ubusambanyi bwo mw'ibanga, ikibira cya paraningi. Rasa maze duhinduke imbeya z'iki, duhindutse imbeya z'umuriro. Tuzoba Pentekote atari ukwigirisha, tuzoba Pentekote atari abiganano. Iyi minsi umuntu ahinduwe ashikiwe n'ibihe avuga ngo ni mwari muyagerageje. Menya ko ari igihe cyane ushikiwe n'ibihe ngo pasitori ngo nawe n'igihe cyawe. Umugore wanje ntiyumva ngo mw'iyi minsi ngo mfise ubugore ngo nzobuharika, kuko ntibwumva. Menya guhagarara mu gihe. Ngo mw'iyi minsi ngo umugabo wanje ngo frema mandate ngene ngo azandika ama message ntabonda, ngo nakonde ntayinyereke, ngo nzomuca inyuma nyene. Wumva wihari, ntuzi guhagarara hehe? Saba uyu muriro uhagarare mu gihe. Kandi niba uhagarara mu gihe bizorengana usubire mu Pentekote mwiza usenge. No mwijuru tuzogira gute? Bane wumva uyu muriro duza. Mana turagushimiye. Turagushimiye imbabazi zawe. Turagushimiye aya masaha uduhaye. Hano turagomba umuriro. Amen. Umuriro atari uwarekigezo. Umuriro atari uw'amatara. Umuriro atari uw'umuziko. Umuriro wa za ntumwa. Umuriro wa Yerusalemu. Umuriro muri twebwe. Umuriro udufasha mu gihe. Umuriro ufasha abakozi mu gihe. Umuriro ufasha ishengero mu gihe. Tosimango Rameyiro Vegrido Mando Sifi. Manzi zanzira rya ntabwo icyubahiro mu izina rya Yesu. Wonda baramukije amahoro y'Imana mwese. Amahoro y'Imana shengero. Umbona muduza muri bakenya amahoro y'Imana. Duza rwose.
kubona ukuboko kugifise kose shimiki hariho uwo bwango atubuze atakuboko agize none wewe kuyafise yose nta gikorwa kirimwo kiremereye cyovuna ukuboko kuduza hejuru. Yesu nashimwe. Umuntu aramukije ukaduza hanyuma rero bikagenda neza. Mbega murashimira Imana ku majambo y'Imana mumaze kumva. N'abaririmbyi baciye bahimbaza Imana mbe mwabashimye. Imana ibahezagire cyane. Turanezerewe ugira kandi yego kweri kwikaze muduhaye yego y'abantu b'Imana nukuri Imana ni nziza siko none yego kweri abo twari kumwe cyo bundi ku munsi wa gatanu narababwiye ijambo tiwuje Imana yarakoze kuba yaraturemye umuntu sa none Imana ntiyakoze ka yariheze none navuze ati ishaka yari gukurema inka nayo iramara imyaka 50 baba bakuriye kera uba wiyumanitse ku cyuma hariya bakukera mugabo Bibiliya iratubwira ngo murabe urukundo data wa twese yageze ku yadukunze kubona twitwa abana b'Imana. Ndanezerwa namambwira umudamu ati sha yombi sagesha baba barangiye kabisa kuri koko nabyo ibyaremwe byose bizocungurirwa nabyo bizogira umunsi mukuru sa ihene zizoshima inkoko zizoshima mbe n'amafi yo mu nyanja azoshima inka zizoshima. Imana yarakoze kuturemuko iyo urukwavu n'ubukiriho nta rukwavu rumara imyaka 15 aturavuga ngo gononye iki ntirusha shima Imana bashize amasanduku hano tereramo amashimwe vuga tewe Mana warakoze Mana akishi iyo ubinka vuga ati yombi baba bandiye cyane n'amagufa aba yarahetse n'ubu cyaho ku isoko zirene ubuhene bwararushe inka zararushe ingurube zararushe mugabo twebwe turamara imyaka 50 tukaja mu mirongo hejuru turiho yego kwita muntu aturya. Yesu nashimwe. None rero dushimira Imana mw'abantu mwese mukoraniye hano mu ngoro y'Imana mushimike Imana yego cyane. None rero yo nishimwe rinini ntuzubona icyo ushima Imana iminsi yose uzinjira mu ngoro y'Imana uzovuga ati ewe Mana waragize kandi ni ngombe urukwavu kandi ni ngombe inka. None rero Imana nibahezagire dushimira Imana abatama bacu batwimviriye ko hamwe n'inama tuganza yatwiyumviriye ko ikadusinyira tukaza ngaha. Mbega abatama bacu Imana igire gute na sokuru Imana igire gute mwezagire cyane rwose. None rero nanje akazina ni Minani ya Andrea hanyuma nk'abankorera hari Munege na Kivuvu. Iyo Munege ni ibyara Kivuvu hanyuma rero tuhakorera turi babiri hamwe n'umusantere wa kabiri kandi yarantumye intasho. None